Mu gihe kw'igenekerezo rya 11 z'ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme, ishirahamwe APROJEFEV ryishinze gushigikira umwigeme afise amikoro make, uku kwezi kw'icumi ririko rigendera amashuri atandukanye aho rigenda ryigisha abigeme ibijanye n'ukwezi kwabo ndetse n'inyifato bogira mu gihe bari mu butinyanka. Murakoze cyane, ishirahamwe ryacu ryitwa APROJEFEV, mu mfunyapfunyo y'igifaransa mu majambo yose ni Association pour la promotion de la jeune femme vulnérable. Ishirahamwe rifise intumbero yo gushigikira canke guteza imbere umwana w'umukobwa afise amikoro make canke umukenyezi afise amikoro make. Twere mu ntumbero zacu kandi harimo ibikorwa vyinshi bitandukanye. Turigisha cane ku bintu bijanye no guhimiriza kugira isuku mu bihe vy'ubutinyanka. Twigisha abana b'abakobwa ibijanye kugira ngo bashobore kumenya ivyo bihe vy'ubutinyanka, bamenye n'ingene babibamwo, bamenye n'ingene bashobora kugira isuku, hanyuma bamenye vy'ukuri ivyo bingene bovyitwaramwo. Turamaze kubivuga kenshi yuko iyo umwana w'umukobwa atitwaye neza muri ivyo bihe yaramaze gushikira ikiringo co kuja mu butinyanka, ashobora kugira ingorane nyinshi, ashobora gutwara inda atifuje, mu gihe yifashe nabi ashobora guhera ishure n'ibindi vyinshi cane. Rero tuba turiko turakora ivyo bikorwa kugira ngo dukingire izo ngorane umwana w'umwigeme ashobora kugira. Uyu munsi twakoreye ngaha kuri ishure Sainte Bernadette ryo ngaha mu gisagara ca Ngozi muri quartier Remera. Ibikorwa twabitunganije uno munsi kubera iki? Kubera ukwezi kw'icumi nako ukwezi kwahariwe umwana w'umukobwa, kubera hasanzwe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umukobwa itariki ya 11 ukwezi kw'icumi k'umwaka utashe. Haraheze igihe kinini rero umunsi uhimbazwa kuva mu mwaka w'2012 niwo munsi watanguye guhimbazwa. Rero ivyo bikorwa twabitunganije kuri uyu munsi muri iyo ntumbero. Turi muri ivyo bikorwa gushika ku kwezi kw'icumi kurangira, n'ahandi tuza turababwira twagiye gukorera canke turiko turakorera kugira ngo turabe vy'ukuri yuko twohindura sosiyete yacu, twoyigira nziza kurusha ukwiri. Urabizi n'umukobwa arageragezwa cane, umwana w'umukobwa arahura n'ibibazo bitandukanye. Abana b'abakobwa barabaviyore mu miryango babamwo, bagafatwa ku nguvu n'abari kubakingira, ugasanga ba se wabo, bavyara babo, papa babareze canke abavyeyi babareze barabafata ku nguvu, kandi ivyo navyo bigatuma umwana w'umukobwa yigora ubuzima bwiwe bwose. Umwana atanguye gufatwa ku nguvu, dufate afise imyaka 5, urumva ubwo buzima akuriramwo, akura mu mwiherero, akura amerewe nabi, atumva ikintu na kimwe gishobora kumuryohera kubera ubwo kuntu aba yarabaye traumatize, aba yararwaye ihahamuka kubera ivyo bikorwa bibi yakorewe n'abo yari yibaza yuko bomukingira. Ivyo vyose rero turavyigisha kugira ngo abana b'abakobwa n'ubwo kuntu bageramiwe bamenye ingene bitwara muri sosiyete, n'ababona atariko arababanira neza canke ashobora kuba ariko arabakwegera mu bintu bishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga, bamuvuge hanyuma ahanwe hisunzwe amategeko. Tubahimiriza no kugira ngo bashobore kuganira n'abavyeyi babo. Muri ico gihe c'ubutinyanka hari ibikoresho bikenewe, barakenera ibikoresho vyo muri ico gihe c'ubutinyanka benshi bakunze kwita codex. Rero ari umwana w'umukobwa ntakora, nta mafaranga akorera, ategereza kubibwira umuvyeyi wiwe, atabibwira umuvyeyi wiwe ngo babimugurire, ni hahandi uca usanga ariko arakoresha ibikoresho bitabereye. Ivyo navyo bishobora kumutera indwara zishobora gutuma atazorondoka mu gihe ageze ko arondoka. Ivyo rero ivyo turiko turababwira niyo mahimiriza hirya no hino aho dushoboye gushira. Vy'ukuri ntabwo ishirahamwe ryacu rikunze imaze umwaka umwe gusa, izokorana n'ukwezi kw'icumi tuzoba dufite umwaka umwe turi kukiva, kandi vy'ukuri turamaze gushikira abana batari bake turamaze kubashikira. Ikibazo gusa tugira ni ikibazo c'uburyo, kuko ivyo bikorwa vyose bisaba uburyo kugira ngo umuntu ashobore birangura. Birasaba uburyo bwo kwiyunguruza, birasaba ivyo bikoresho vy'amakotegisi tugura tugatanga, kuko turabiha
abana bafise amikoro make tukabibaha ubu byose bisaba uburyo rero by'ukuri aho tumaze gushika nibaza yuko bimaze kugenda neza aho tutarashikana turarindiriye turabe yuko bishobora kudukundira yuko tuhashika mugabo by'ukuri kugeza muri uyu mwaka wose ishirahamwe rikorwa rikwize tumaze gushikira abana wababa 500 bumva 500 tumaze gukorera muri aho saba bonyene kuko baragenda no mu yindi mitumba canke mu babana bakabigana nivyo bize hanyuma navyo bikagira ikimazi kandi turabona yuko kuri aho twakoreye turasubiye tukabaza ati mbona hari ico byabafashije namwebwe mwaganiriye n'abana bahejeje kuguha inyigisho bababwiye by'ukuri yuko hatabuze ikintu na kimwe bakuye muri izi nyigisho turindira kugira ngo dushobore kuronka uburyo dushika nayo kuko twe nta buryo tuba dufise ishirahamwe ry'abajene muraribona bisaba uburyo rero ubwo buryo ntabwo dufise ico dukora twebwe turadodora canke tukagenda ku muntu umugenzi wacu ashoboye kudushigikira tukagenda tugakora ivyo duhambije ico turindiriye rero nuko turindiriye yuko abantu benshi bashobora gutahura uwo mugambi hanyuma bakawushigikira badufashe kubaka iyi sosiyete yacu abana b'abakobwa bacu bakora. Inyuma yo guhabwa inyigisho abigeme bo kw'ishure Sainte Bernadette ryo kumuremera mu gisagara ca Ngozi barashima cane izo nyigisho baronkejwe ngo kuko hari ivyo batinya kubwira abavyeyi ndetse n'amakuru bagenda bumva atariyo. hari umubyeyi wawe nashobora kugufasha icyo batangiye muri kino kiganiro ni uko tutinya kugira ibihe ugeze ku babyeyi bawe kandi womenya kugira isuku igihe uri mu butinya ukambara nyene ibikoresho yoye uvuga ni ngombwa kugira ngo bigire ingaruka mu gihe uzaba wagize ibyaha udashoboye kurondoka nk'abandi babyeyi ndetse n'atabukunde nari cyo nakuyemo imbere yuko wiha iteka baza kugiha wenyine imbere yuko baguha iteka abandi baza kugiha wenyine kandi ukamenya kugira isuku cyane mu mubiri inyuma y'amasaha atandatu ukamenya yuko utegereza gukuramo protection guhera mu gitondo ukamenya kugira isuku cyane rwose benshi batabaye nk'uko ntibashobora kugira abasha kuvyora ugasanga wesitahire kubera uretse kubivuga kandi hari igihe ushobora kuja mu kiraje kandi wabitewe n'amahera si byiza urashobora gutwarira kugira ahantu Yes.
nayo Aline Mugisha arongoye iryo shirahamwe Aprojifeve akarangiza asaba abavyeyi ko boba hagufi y'abigeme babo kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo. Nivyo by'ukuri hariho sinzi ko nobita ubisamara kw'abavyeyi ariko hariho ngira ngo no kubera ubuzima bugenda busigaye bugoye usanga umuvyeyi ariko ariruka aca hirya no hino arondera umukate w'umwana ugasanga kumbure byamusovye ariko araronka umwanya uhagije wo kwicara ngo ayage n'umwana wiwe. Ico kibazo kirahari cane c'abavyeyi badashobora kuyaga n'abana babo ni naho handukira ingorane kuri uko kuntu abavyeyi batayagisha abana babo ntibamenye ibibazo bafise. Twababwiye abana bafatwa ku ngufu n'abantu babana bo mu miryango ugasanga aramaranye imyaka n'imyaka afatwa ku ngufu ariko umuvyeyi we atabizi ariko kumbura iyo yaba yamwegera bakaba bariko baraganira kenshi na kenshi yomugukiye akabimubwira muga kubera hariho ikintu gihari c'uko hawukibuza ikiyago hagati y'abana n'abavyeyi biracari ingorane. Turatera akamo rero abavyeyi vy'ukuri nivyo imikate irakenewe irakenewe n'umuceri urakenewe barakenewe kubagurira n'impuzu ariko iyo butwe ikintu ca mbere cubaka umuryango cubaka ubuzima bw'umwana ni kumuha akanya mukayaga kuko urashobora kumuha umuceri urashobora kumugurira impuzu nziza ariko umutima wiwe utunguye nta kintu na kimwe uzoba uriko uramufasha. Vyiza wobanza ukeza neza umutima wiwe hanyuma ivyo bindi vyose umuntu akenera mu buzima ivyambarwa n'inyongera ibisigaye icambere na mbere ubanze wubake cane umutima w'umwana wawe wubake ubwenge bw'umwana wawe kugira ngo ugende neza kuko niwaba wubatse umutima w'umwana wawe n'ubwenge bw'umwana wawe niyo shati nziza niyo kanzu nziza uyibuze azogutahura ariko niwanayibura n'ico kiganiro wanakimwimye niho haca handuka ugasanga abana babaye ibinani umva bagiye mw'ibarabara abakobwa babaye intagondwa abana b'abahungu bagiye kuyerera kandi utavuga ngo muhira babuze ico barya kubera iki mu mutima wabo hariyo ibitangurwa vyinshi hariyo intsinga nyinshi kubera uko kuntu haribuze ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana. Ikiyago nico cubaka abantu ikiyago nico cubaka sosiyete n'ahandi mwaba muvyumva no mu bisata byose bitandukanye yuko ukuri gushirira mu kuyaga kandi abicaye hamwe nibo batorera umuti hamwe none muticaye hamwe mutaganiriye mumenya ikibazo k'ibihere by'ukuri bavyeyi mikebuke murabe akanya akagoroba k'abavyeyi n'abana by'ukuri mugashireho n'imiburiburi murabe nimba ari kabiri nimba ari gatatu mu ndwi ariko muhe akanya abana nabo babaganirize mubabaze ibibazo vyabo barabifise kandi ni vyinshi cane. Mwabibonye ngaha abanyeshuri ko bafise ibibazo vyinshi naho bari kubongera ayandi masaha abiri bari kubandanya babaza nuko umwanya nyene ari umwanya barafise ibibazo vyinshi cane mumugurukire mubaha akanya mubagira abagenzi by'ukuri muzosanga sosiyete yahindutse babana batwara inda z'indaro babana b'ibirara ntabo muzosubira kubona mu gihe muzoba mwabiyegereje barafise distance nini cyane hagati y'abana banyu nimwe mwabibarutse mufise devoir canke mufise sinzi mu kirundi ngene nokivuga mufise muhamagarirwa niryo banga rya mbere Imana yabahaye ryo kugira ngo mushobore kurera abo bana Imana yabahaye. Rero muzobibazwa burya mutabaganirije mutabagenjeje neza mutabubatse muzobibazwa.